dusubiye kumviriza ibyiza bya pasika. Pasika ni ubuzima bushasha, pasika ni intango y'umuryango mushasha, uwo muryango turimo, ariko uwo muryango ntukura imiryango yari hasanzwe ababyeyi babyara bibaruka, ariko intango y'ishasha ni uko abo bibaruka bamenya ko ubuzima bw'ukuri ari ubwo dusangira na Yesu. None babyeyi mwazanye ibibondo kugira ngo binjire muri ubwo buzima bushasha, nimwigire imbere nk'uko baja kubibereka. Tuja kugira imigwi itatu, tuja kuba abasaseredoti batatu baza gufasha mu gutanga ibatisimu. Ibatisimu ni ingabirano duhabwa n'Imana, duhabwa na Yesu Kristo na Mutima Mweranda, gishoboka kuko Yesu yazutse. Ibatisimu irongwa n'abantu bakuze bategera, ariko ntawutegera rwose ibyo tuba Imana itwinjizamo nta n'umwe. Ariko hariho nk'aba bana bazana bakiri batoyi bataraca ubwenge. Aba bana bataraca ubwenge kubera ababyeyi babo bemera. Hariho abiyumvira ko ababatijwe mu mazi makeyi ibatisimu idafata, hariho bagahava mbere biyumvira kubatizwa ubwa kabiri. Mu kwemera kwacu turazi neza ko ibatisimu ikura ibicumuro n'imwe sa ntisubirwamo. Abiyumvira gusubira mu ibatisimu ni uko batazi imizi y'ubukristo bwacu. Ni ukubafasha kugira ngo basubire kwibuka imizi y'ubukristo bwacu. Ibatisimu iba mu mazi menshi kandi makeyi, iba ari ibatisimu kuri ikimenyetso kuko ntitubatizwa mu mazi gusa, tubatizwa no mu bushobozi bwa Mutima Mweranda. Ibyo nari bibukije muri uyu mwaka twibuka aho iki gisabisho cy'ukwemera kwacu twaba dusubiramo imyaka 1000 iheze, bagishize mu ngiro kugira ngo ntihagire gusubira inyuma. Icyo benshi batazi ni uko mu Bakatolika dushobora kubatiza tudibika mu mazi. Ibyo ntimurabibona kuko ntitunda kubigira, kuko hariho abagira bati batisimu y'ukuri kudibika mu mazi. Utu twana twari dushobora kudibika mu mazi, mugabo hari iyindi migenzo kumbure ibereye kurusha. Bababwiye kugira ngo mwumve ibyiza umuryango wacu ufise. Ndabona rero ko ababyeyi bamaze kwegera mu bibanza byabo, none dushikirize ego izo Ekleziya dutegekanirije. Babyeyi, muzo Ekleziya basaba mu ibatisimu, cyane cyane ibatisimu y'abana, harimo kubatorera izina twita ry'ubukristo. Iryo zina ry'ubukristo kugira ngo aritoye mwazirikanye neza, kuko izina niwe muntu burya. Izina ry'ubukristo ni porogaramu y'ubuzima. None mwame mwibuka nimba mwaratoraniye Mweranda kuri ayo mazina, mwame mwibuka mubwira abo bana kugira ngo bamumenye kandi bamusabe. Niba batamweranda nabo mubona mutima ngo bose uwundi Mweranda ibashire. Nagomba kubabaza rero babyeyi, muri ngaha mwese, natwe twese turi ngaha twari dushobora kwishyura, ariko ni mwebwe muzanye ibyo bibondo. Muje gusaba iki muri Ekleziya y'Imana? Kome cyane. Ibatisimu ni ukwemera kwinjira mu muryango w'abemera Imana, twamenyeshejwe na Yesu Kristo umwana wayo,
yapfuye ariko uwari muzima turiko turahimbaza izuka ryiwe kandi umugambi ni ubuzima budahera. none abavyeyi batisimu ko musabiye aba bana batisimu muzotegerezwa kubarerana wa mutima wa Kristo baze barangurana ubwira amabwirizwa y'Imana bamwe bayikunda bongere bakunde n'abantu bose nk'uko Yesu Kristo yabitweretse. none iryo banga muraryemera? ivyo bibiro mwebwe bavyeyi b'amaraso ariko na mwebwe bavyeyi batisimu ni mwebwe mugiye gufasha abo bavyeyi kurusha abandi muri ico gikorwa co kurera mu kwemera. none bavyeyi batisimu namwe muravyemera? tugeme urumenyetso rw'umusaraba, urumenyetso ruranga Yesu yatubwiye ko Imana ari Data, ari Imana, ari Mutima Mweranda kandi Yesu yazutse. none abasaserdoti dusangiye ubutumwa muze tugeme urumenyetso rw'umusaraba kuri ibi bibondo. dusabira n'abavyeyi twisabira na twebwe nyene gusa murishura mugira muti Mukama Yesu warabujibanga gushika wemera kwipfira hanyuma izuka ryawe ryerekana ko hatsinze urupfu bitwongera n'ubuzima bushasha. turagusabye kugabira abo bana ubuzima bushasha ubinjize no muri umuryango wa Ekleziya yawe. turabigusabye Mukama. muri iri sakaramento ry'ibatizo bagira abaganje aba bana Mukama nubagira abigishwa b'indahemuka bazira batumwa ijambo ryawe. turabigusabye Mukama. nubakomeze ubamurikire mu buzima bwabo bwose baze batorane ubuzima bwawe. turabigusabye Mukama. nutera agacumu k'ubumwe abavyeyi babo ubunganire bamwe babera indongozi abo bana babo mu kwemera. turabigusabye Mukama. nugumize mu rukundo rwawe umuryango wabo wose. turabigusabye Mukama. bikomeze muri twebwe ingabirano twahawe muri batisimu. turabigusabye Mukama. turakunda kuvuga ko Ekleziya ari umuryango, ni umuryango munini wagizwe na Yesu kandi ashishikara gutunganya kugwiza. muri uyu muryango hariho intore z'akarorero zadutanze mu kwemera. ubu tuzi neza ko ari abakozi b'Imana barahimbawe nabo nyene muri kino kiringo. none
ubambaze kugira ngo badufashe uru rubanza rwiza. Mariya mweranda nyina w'Imana, Yosefu mweranda, Yohani Batista mweranda, Petero na Paulo beranda, bavunyi b'aba bana, bambaratiriye Uganda, beranda muri w'ijuru mwese. Ibatisimu y'icese ngiye turiko turagira, harimo igice gihambaye cyo gusaba umukama kugira ngo atsinde wa mwanzi twumva shetani atubuza gutera imbere. Igisabisho dushikiriza umukama kugira ngo n'abo bana baronke ubwo bushobozi bwo gutsinda uwo mwanzi. Ibangumamo ariko barazi ko bazotsinda. Mana rugira byose kandi wamama, wewe warungitse umwana wawe ku isi kudukiza inganji ya shetani n'inyosha mbi zayo, akadukura mu buzima bwiza wari waduhumye amaso, maze akatuzageza mu muco w'ubwami bwawe. Turagusavye dushimitse, kiza aba bana umwanya w'igicumuro, ubagire intore zawe, rungika mutima mweranda agereke mu mitima yabo, baze bamane imyaka yose. Tubisabye duciye kuri Yezu Kristu umukama wacu. Abasaseredoti twari kumwe, dushishikare kubika ibiganza ku ruhanga rw'abo bana, dushaka kwemeza ko bokomezwa n'ububasha bwa Yezu Kristu umucunguzi wacu wahanganye mu myaka n'imyaka. Amazi tuza kubatirisha aba bana yahezagiwe ejo mu ijoro rya Pasika. Ndabibutsa ariko ikimenyetso cy'ayo mazi, amazi niyo atanga ubuzima ku bwacu. Atari amazi ari ubukaragwa nta buzima bushoboka, kandi amazi aruhagira. Ibyo ni byo bimenyetso bikuru bikuru biranga amazi tubatirisha. Imbere y'uko aba bana babatizwa, kugira dusabe mwebwe babyeyi, si mwe mwenyine, ni Eklesiya yose, kuko turasangira urwo rubanza gusubira kugaragaza ko tubavaniye n'umwanzi w'ubuzima shetani, kandi ko twemeye iyo Mana soko ry'ubuzima. Babyeyi namwe inshuti muri hano, aba bana mwatuzaniye bagira baronke isakaramentu ry'ibatisimu. Imana se rukundo igira ibari n'ukundi gusha, ibagabire ubuzima bushasha bushimikiye ku rukundo, ukuri, umuvukano. Bagira bavuga bwa kabiri ku bw'amazi no ku bwa mutima mweranda, ariko ubwo buzima buzirana n'igicumuro n'urwango, ikinyoma, ishari n'inzigo. Mwitwararike rero kubabera akarorero keza, mubarereshe ijambo rya Kristu, ubuzima bw'Imana bwoye gutituka muri bo, bugume bwogerekana ariho kuko bukeye uko bwije. Nicyo gituma ndabasabye ku izina rya Kristu umukurikiza agatima k'Ibatisimu mwaronse, musubire kuvavanura niba kwiga kwegera mu kabi, mwamize yombi iyo shambi z'uwo wese yobaryosharyosha babate mu ruguri. None mwebwe mwatewe iteka ryo kuba abana b'Imana, murasubiye guhakana igicumuro. Mwebwe mwifuza kurera aba bana mu rukundo n'ukuri, murahakanye icyo cyose cobosha kwangana no kuremera abandi ibinyoma. Mwebwe mwemeye gukurikira Yezu Kristu, murahakanye shetani nyamugwe y'igicumuro. Murabizi uwahakanye shetani aba yihishe agakoko kamubuza kwigenza rundu no gusonera abandi.
abavuye ikuzimu, abaroye ubuntu, abayerekanye ko ari n'uwo yemera kandi yishimikije. nawe ushobora kuvavanura n'akari adashyigikiwe na Serukundo yaturugikiye Kristo batubere urumuri na mutima wawe uri mu bwitonzi. none muremeye Imana Data rigira byose yaremye ijuru n'isi, muremeye Yesu Kristo umwana wiwe w'ikinege umukama wacu yabyawe na Bikira Mariya, yababaye kuko yansigaye mu kirukuri, yabambwe hanyuma akazuka mu bapfuye, none ubu yicaye iburyo bwa Se. muremeye na mutima mweranda Ekleziya Gatolika yeranda, isangira ry'aberanda, ikigongo bapfuye bagirirwa, izuka ry'abapfuye n'ubuzima budahera. uko niko kwemera kw'abanyuzwe n'ijambo rya Kristo, niko kwemera kw'Ekleziya, niko mugiye kurereramo aba bana bagira babatizwe. ikibazo cya nyuma nacyo kirakenerwa. Babyeyi, murashaka ko izo bibondo zanyu zobatizwa bagasangira na Ekleziya yose uko kwemera guhejeje kugaragaza Yesu. abana baragiye kubatizwa mu mazi no muri mutima. kumbura amazi bayumvise gukoresha barize umutima mweranda ariko yaje nawe nyine naho batamubonye. ubu tugira tubasige amavuta mweranda ya Krisma, amavuta yahezagiye kuwa gatatu mweranda. murumva mu gisabisho cyategekanijwe na Ekleziya igonga mu batisimu umwana w'ishobora byose, se w'umukama wacu Yesu Kristo yabakijije igicumuro kandi yabarinda umutima gushasha muvuka ubwa kabiri mu mazi no muri mutima. nibasige amavuta mweranda muyinjire mu gihugu cyayo, muhorane iteka ry'igihugu n'ingingo za Kristo n'uranga n'umusaseredoti umuhanuzi n'umwami. wabaye ibiremwa bishasha niyabitse Kristo, iyo mpuzu yera tugira tubambike, bibabere ikimenyetso cy'ubutore muzogumya gushika nimwatorana ubuzima budahera. ababyeyi n'abagenzi banyu barabafasha bamwe bababera indongozi. Kristo n'umuco wacu. mu minsi ya Pasika hari itara rya Pasika muraribona ni hagati yacu kugira ngo bishimutse ko Kristo ariwe twokurikira kwa muco. Ibibatisimu rero hari ikimenyetso cy'uko ababatizwa mu gitara. ababyeyi batisimu nimwe mu byakira izina ry'ababyeyi n'icyo kibono kibatizwa. none mwakira umuco wa Kristo, mwebwe babyeyi ni mwebwe mushinzwe mu muco, murawuzigame kugira ngo aba bana baze babe babonesherezwa na Kristo. aha niho baba baca mu nzira nziza mukababwiye mwababonye. barakorana nyamwe n'umutima w'abana muco, ntibacezure mu kwemera kwabo, maze aho umukama azogarukira baze babashe gusanganira mu gihugu cy'ijuru hamwe n'abayiranga bose.